umugambwe Codebu atwara umugambwe muri komine ya Ntahangwa ngo amaze iminsi akubagurwa kandi ivyo rero ngo akabikorerwa mu gihe abajejwe intwara baba bariko barorera. Ibi rero bikaba bimwe mushikirizwa na Kefa Nibizi mu nama yari yatunganije mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abanywanyi b'uyo mugambwe mu ntumbero yo kugira ngo barabire hamwe ibijanye n'ubuzima bw'uyo mugambwe. Reka rero twumvirize Kefa Nibizi kuko hari n'ibindi bitari bike yashikirije. Maze imisi hano muri Bujumbura dufise ibibazo aho umwe mu ndongozi asanzwe atwara iyi komine shasha yagutse ya Ntahangwa akongera akaba ari bajejwe kumenyesha umugambwe muri ntara yose amaze imisi afise ibibazo vy'ukubagurwa. Bwa mbere mu ndwi iheze yarafashwe arafungwa agiye yasanzwe avuka muri komine ya Kiganda. Kuva ku munsi wa kabiri turavuze induru arateba agafungurwa. Ku munsi wa gatandatu amatwi adusumira amanje gukubagurwa. Twarumvise yuko bamwicaritse hasi bakamukubita, abajeje intwaro barorera naho peje ari hari ntagire ico akora, ariko naho biri uko turashima yuko yarekuwe ku munsi w'ejo. Ariko arakora ibikorwa vyo kurarika ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Haraje umugwi w'abantu batandatu bamusanga muhiriwe, yari afise n'urubanza ariko arategura, baramusohora bamuvana mu bantu bamujana hanze, baramukubita bamubwira ngo iwanyu uvuka barakwirukanye ngo natwe tuzokwirukana. Baca bwihaniza bati ntusubire no kuva mu nzu. Ivyo vyose vyakorwa kubera yuko ariko aregeranya abazoza mwari makoraniro kugira ngo bishoboke twabanje kwitura abajeje intwaro, baragenda barabaza ivyo ari vyo. Bene iyo nyifato rero turayigaya, naco gituma dukengurukira abantu mu gisagara ca Bujumbura mwariye umutima amenyo mukitaba ko turazi ivyo vyashikiye indongozi yanyu. Namwe vyari kubera abaje ngaha benshi akaba abantu baje bavuye mu zindi ntara. Naho yuko rero umugambwe Codebu ntiducika inkokora, kuko ivyo bitwereka yuko urugamba twatanguje rwo guharanira demokarasi ari ngombwa turubandanye. Ntibikunda yuko duhagarara kubera iryo terabwoba. Ko rero yaje ngaha agatimba kaza na zose zamushikiye, birashoboka yuko hamwe n'abandi batagiye kumugarukirako, agomba mu kumushigikira tumuha amashi menshi cane gose. Oya n'ukuri kw'Imana mumenye tukamubaye ko nimekomeye je ndabizi n'abasanze mwongera yandi menshi. Mu mugambwe Codebu uno munsi nta majambo menshi za kuvuga, ko ndazi yuko indongozi zanyu zamaze ko zirabaha inyigisho z'ifatiro. Urabizi yuko za kuvuga ijambo mu bice bibiri, rya mbere n'iri ngaruka ku vyavuzwe, tuza gusoza ibikorwa n'itangazo ku vyerekeye aho umugambi uhagaze ku buzima bujanye n'imibano n'ubutunzi. Ico nagomba kwibutsa, maze imisi numva ari abantu batubaza bakekeranya bati mbega, yakavuga imvugo bakoresha naho atari nziza, bati mbega umugambwe Codebu uri mu bitavuga rumwe n'uri ku butegetsi, uri mu kwaha. Ariko mubona tuba tugikwirwa mu kwaha baratwara kwirwayo. Nagomba rero nsubire ndavyumvishe neza kugira ngo nze kubandanya ibindi mu bitegerere. Umugambwe Codebu Iragi Nyandadaye uri mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ntihagire zose gutwitiranya, bamwe muri vyo turiko turigirisha, abandi ngo baradutumye. Ivyo nagenda bibeshuze ku mugaragaro, twebwe aho tugeze ntitucera gutamika ijambo.
mu mugambwe Kodebu rero subire ndabibutse yuko twihaye ihangiro nyamukuru rivuga ngo turwanye akarenganyo no gukumirana kugira ngo twubake iterambere rirama. Iyo niyo ntumbero nyamukuru y'umugambwe. Iminsi yose uri kurakora uzorwanya akarenganyo, uzorwanya ibintu vyo gukumirana zose uranzi ko vyeze, kandi uzokwamahana yuko habeho iterambere rirama. Kugira ngo iterambere rirama rishoke tuzonyubakira ku ngingi nyamukuru zitanu. Iya mbere ni uguharanira amahoro arama. Uno munsi nivyo turafise amahoro mugabo ntarama. Ntiwoshobora amahoro arama hari impunzi ziri hanze zanse ko zitaha, urazi ko impunzi imisi yose yabirondera ingene itaha, vyase ku neza ibikora ku nabi. Muri ico gihe rero nta mahoro arama ufise. Nta mahoro arama hariho abantu bagikwagurwa, bagikumirwa, demokarasi itashinze imizi, uburaro burasanzwe heje kubabwira muri kano kanya. Tuzokubakira kandi iryo terambere rirama ku vyerekeye guteza imbere ibisata vyose bigize igihugu. Urabona yuko n'ivyahwa vyahutse uno munsi ari ibintu vy'igitangaza. Jewe nk'ubu maze iminsi niyumvira ngira Imana ati icompa ngasubira ngatwara imodoka kuri sitasiyo nkabira igitoro mu minota 10 niba natonyoho. Ico gihe ndacipfuza nkakibura kubera yuko ibintu vyarayanga. Ni igitangaza je nabonye aho umuntu agenda kugura isukari bakabanza kumusarika y'urupangu, ugasanga uje n'intwara, igipolisi, documentation batonze tunatahe bashize. Rero bavuga ntarugese turakeneye ubundi bwobwo umudandaza agira ingorane zo kuronka abakiriya. Uyu munsi tubise abakiriya tukarida tugura ahepfo ngaha impapuro z'inzira urahagarara ugatonda ushiriye amahera leta ikabona ivyiguha vyihuta. Ukuri kw'Imana dukeneye guteza imbere ibisata vyose vy'iterambere vy'igihugu. Utwo n'uturere tumwe tumwe nari ndabahaye. Turakeneye yuko ibijanye n'ubutunzi kama, ibi vy'ubutare n'ibindi bicukugwa canke bikoreshwa yisunzwe ineza y'urwaruka ruriho uno munsi y'urunganwe hamwe n'uruzoza. Turakeneye yuko habaho ivyo kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Icanyuma tuzokubaka iryo terambere rirama akaba ari gukingira ibidukikije. Muri kino kiringo twimirije amatora, umugambwe Kodebu ubona yuko ivyari bikwiye kwishimikizwa uguteza imbere igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 canke 2034 bizoba vyubakiye kuri iki kintu gikurikira. Nababwihanganye n'umukuru w'umugambwe yuko ari kurwanya akarenganyo no gukumirana twubaka iterambere rirama. Mugabo muri ico kiringo gitoya c'imyaka 5 canke 7 ihangira umugambwe wihaye no kurwanya ubushomeri hamwe n'ubukene. Ico gituma umugambwe Kodebu waramaze kwiyumvira imigambi nyamukuru igiye gushirikirwako mu vyerekeye iterambere ry'igihugu. Kubera usanga ari byinshi, turagomba kubabwira imigambi ishika 15 gusa. Uwa mbere, umugambwe Kodebu ubona yuko hakwiye kugabanywa no kuboneka kw'ibintu vyankenerwa. Umugambi ugira kabiri ni kurwanya ubushomeri mu gutanga akazi
twejeje bose amashuri. Umugambi ugira gatatu ni uguha umushahara abakozi ba leta n'abakozi b'amashirahamwe yikorera ivyabo ushobora gutuma bagira ubuzima bwiza. Umugambi ugira kane guha abarimyi umwavu, imbuto zirobanuye, imiti y'ibiterwa ku gihe bikwije ivyankenerwa kandi bikaboneka bikwiye ankantite. Umugambi wa gatanu ni uguhagarika itotezwa, ihagarikwa ritajanye n'amategeko n'inyuruzwa bikorerwa abanyagihugu no gufungura abafungiwe bose ubusa. Umugambi wa gatandatu gushira kugwaruka mu nzego zifata ingingo. Umugambi w'indwi kurwanya ibiturire n'inyuzwa y'ubutunzi bwa leta. Umugambi w'umunani gukomeza gutunganya ibiganiro bidakumira kugira impunzi zose zitahe. Umugambi w'icenda gukomeza igisata c'amahinguriro. Umugambi w'icumi gukariza ubwenge abanyeshuri batabaranje amashuri y'inyuma y'ishure shingiro n'abaronse amasertifika y'amashure y'imyuga y'ishure shingiro, amasertifika y'inyuma y'ishure shingiro atari ay'ubuhinga. Kuvuzwa ku barundi bose. Umugambi w'icumi na rimwe. Umugambi w'icumi na kabiri guhagarika ivyo kororera muhira. Umugambi wa cumi na gatatu kugaburira abanyeshuri bose mu mashure shingiro. Umugambi wa cumi na kane gushiraho inyubako zo kuvomera imirima muci no mu gihe c'ikena y'imvura. Umugambi wa cumi na gatanu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushigikira imenyesha amakuru vyigenga. Iyi niyo migambi nyamukuru twifuza yuko yoshigikirwako kandi dushobora guteza imbere igihugu, tukazoyigarukako mu buryo bwiramvuye hageze. Mu ncamake turabwiye yuko ihangiro nyamukuru ibibazo tubona uno munsi abarundi bafise ari ubukene hamwe n'ubushomeri. Turavye muri kahise Uburundi bwagiye buraca mu bibazo bitari bike. Ubwa mbere abarundi baragize ibibazo bijanye n'ubukoroni. Muri ico gihe abarundi barahagurutse barikora ko abakoroni turikukira. Mu nyuma haza ubundi butegetsi bukumira abarundi bufatiye ku ntara mbere no ku moko. Naho nyene abarundi barahaguruka ivyo bintu barabirwanya. Uyu munsi ikibazo nyamukuru dufise twebwe mugambwe tubona ni ubukene hamwe n'ubushomeri, abana biga bagaheza baronka akazi. Ivyo nivyo tugiye guhagurukira. Hari abanyepolitike bagomba gusamaza abarundi kugira ngo bakure amaso k'ivyo bibazo bibahanze bakabazana mu bintu vy'ibintazi. Inyigisho zikoreshwa n'abanyepolitike uzosanga aho kubwira abantu ko bagira bazanira igitoro, ibiciro bigira bigabanuke, amahera y'agaciro agira aboneke, bababwira ngo muri bukeho twavuye, ngo ni twebwe twenyene dushobora kuba tubahagarariye ntimusubireyo. Hapo tunasema hiyo ni hongo. Ni hongo kwa sababu gani? Umuganga w'adasigana iprona warazanye independence, urava ku butegetsi twagumye n'ubu twikukiye, sivyo? Ntitwikukiye ipolitiki twara, sivyo? Umuganga Frodebu utuzanira demokrasi, urava ku butegetsi n'ubu turabananya tuvuga demokrasi. Nabo rero abagore badukuye mu bibazo bitwarimo tubabwira yuko badatwara tuzobihagararira tuzosubirayo. Ntibahenda abantu rero ko nibo bonyene ngo tuza gusubira twavuye turi ngaha tuzobihagararira batwara
canke batariko baratwara. Kira noneho iyo twavuye turahanze abantu ba mbere batanguye kurwana ku rugamba babaye Paripehutu ahindutse mu nyuma FNL mu maseneri haraza Frodebu iragerageza mu kw'igihugu baramwica. Ejo twavuze itangazo zigana bavugiye nizo bivugiye yuko bonyene baje bashinga ubuhari uza kurwanira demokarasi ushitseyo kwitwa Frodebu kwitwa ibindi harimo abavuga mbere ngo imbere y'inzara umugambenga izo numvise ku maradiyo gusubiramo ntihagire umuhadukaga. Rero abarundi bari maso abo bantu bavyitirira bonyene tuba kumwe tutaba kumwe tuzoshishika tubihagararira kandi neza.